Mwaramutse, iyi message ngomba kuyiha abantu b'abavyeyi b'abarundi, na cyane cyane abavyeyi bafise abana b'abahungu. Bo abakobwa kumbure nzogenda video, abakobwa baragoye, bari fragile naturellement, mugabo abahungu ndababwira kimwe abavyeyi mwe. Ibintu vyo kudehesha abana banyu, ibintu vyo kukingira birengeje bimwe bita overprotection, biratuma abana banyu mubazidindiza mubasubiza inyuma. Ndi kuvugana n'abajene bahejeje universite mugabo usanga atakintu na kimwe azi c'ubuzima, atari kuvuga ivyo kwiga mu ishure nubwo navyo nari kibazo, mugabo ubuzima atazi nimba umuntu agomba kuja hanze asaba pasiporo, atazi niba pasiporo zimvye niba itazimbutse, atazi niba ishobora kuboneka niba itaboneka. Kubera iki? Umuvyeyi aguma mukorera twose. Abandi ukamwereka opportunité ngo hingeje kubaza papa afise imyaka 25, nta kazi afise, ahaze imyaka ingahe ahejeje amashuri, nta kazi afise, mugabo akaja kurondera ide ku musaza, wa musaza yamubwira ikintu ugasanga nikimufasha. Donc bavyeyi mureke abahungu banyu baca ubwenge ari kwishure. Sinzi bukumbure vyakomeye ibintu vy'ukorogana n'ibiki kera, okay? Twebwe waragira okay, kumbure ndi kuva ivy'ubusaza, mugabo wafise abagenzi kwishure, haba muri primaire haba muri secondaire. Bon, muri primaire babarabo mu kibanyi kenshi na kenshi canke aba hafi na hafi, kubera twagenda n'amaguru, nta muntu ashobora kuja kwiga ibirometero 10 naho bavuga ngo n'amashuri yari hari menshi. Mugabo muri secondaire kenshi wasanga twagiye muri za interna kuri y'imihana y'iwacu, warasanga washoboye kumenya umuntu, okay? Ukamenya umugenzi uva disons nk'igishubi za Gitega, ukabuza umugenzi aba sepa Matana za Bururi, hanyuma umunsi umwe akaza kukuramutsa, uwundi munsi ukagenda kumuramutsa. Ukugiye kumuramutsa ugahora n'abandi bagenzi bo muri iyo ntara. Jewe umbaje nk'ubu ndakubwira abagenzi mu ntara zishika nka 3 zari zinkikuje, bose twamenye ndi muri secondaire. Ukaja kubaramutsa ugafata aventure, afise muyomba ari abahantu ku birometero 15, nta moto akeneye, ashobora kugira n'amaguru, ukavuga uti genda uramutse muyomba hari yatambuka n'amaguru, uno munsi urarushitse uzogaruka ejo, nobody dies, nta muntu apfa. Bo ivyo vy'ibirozi n'amashano muhana nabishyize ku ruhande. Mugabo gerageza uca ubwenge, ubacisha ubwenge, ubamenyeshe ko ubu ivyo uzi bishobora kuba biri demode. Kuko urabona abantu ba kera n'ibijya neva horayishongora ku radio, yarakura amadora amarundi 100 akayagura ikintu, ubu amarundi 100 nta kintu yagura. Urumva? Yaraheze amashure akajana dosiye muri leta bakamuha akazi. Ubu nta hantu muri leta ujana akazi, ikintu cyose uhageze ko umuntu yimenya. Ibikorwa vyo mu nzu, dude ndabizi, nagenda ko nafise bashiki banje benshi, nta bakozi twadufise n'abayaya, mugabo nanjye ndize guteka ariko ntanguye kuja mu mahanga. Ayo n'amakosa. Ubu tumaze kumenya ne hari amakosa. Hano haje Dubai biteze ngo umuntu azobatekera. Inde gutekera? Inde? Ninde gutekera wa mugabo? No. Uritekera, urimesurira, urigororera, niba ushaka kugorora buri kintu, it's on you. Okay? Nukumenyesha ko ibihugu biri nyuma y'amajambere nivyo vyonyene usanga umuntu afite abakozi 3 bakora mu nzi we. Umuntu wo kugura igeti, waracitse amaboko, waracitse amaguru, yiyugure nawe. Umuntu wo guteka, wagutekera uri kimuga, uri umukecuru, uri umwana, teka ivyo kurya igaguteka, koza amasahani igakoza amasahani. Okay? Donc abo bahungu mubareke bakore, kubera iki ejo uzobutahari, nubwo uharura n'ibintu bitera bihinduka cyane. None naguma bihambaza ngo barize bate ko bahembwa amafaranga aboneka, ku buryo umwana wabo ashugurika hangayika mu bandi, ku buryo ahubwo n'umusaza na pension zitakibakwiye abana bari bo basupportinga. Niwazogera kugusupportinga wagumye umurira nk'akabebe afite imyaka 25, ukimutameka uko mu ivyo buryo, ukimugura telefone, ukimusabira amafaranga. No. Ivyo bintu bavyeyi mu bihagarike, okay?
n'aba anko muri za Burayi muri za Amerika umuyomba agutelefone neveu akavuga ati nkeneye telefone kirazira kucu yimuhereza straight away kuko uri kumwigisha yuko ikintu cyose akeneye azokironka kandi azokironka gisavye. No, mubwire ikintu ajya gukora muri vacances ayigure, adashoboye kuyigura ntayashoboye gutunga nawe arakoresha ikaramu. Okay, n'abana bafite imyaka 16 wanje zizanye ikintu cy'amafyeri nabwira zindu kugenda ugikora ico cy'amafyeri, ivyo kurya birahari, ibintu bibaye abantu bikoresha birahari, ukene cy'amafyeri genda ugikore nawe. Umuntu w'imyaka 27 washaka kuvuga ngo ndungira telefone nkande genda uyice utaje kuyica yihoze nawe ukeneye. That's how it works. So ngaruka ku bavyeyi vraiment ndabona hari abavyeyi bamugaritse abana kandi bakaba muri garika ataco bari bubamarire kuko ubundi haki abandi misha mu bantu babatunzi. Ubutunzi ni ubutunzi bita generational za generation. Hamuvuga uti boje nk'ubu imodoka ingonze ngapfa umwana ntasonza, abo n'abarundi bangahe bo bivuga. Je nk'ubu bantaye mu gashorona bahize ko bakunda gupfungana je umwana ntayasonza, abo ni bangahe bo bivuga. Mutunzo n'uwo mushahara n'amafaranga muri ko murasaba n'ivyo bintu muri ko muriba, ivyo si ibintu so nguzunguzobiraga umwana. So muri make urakenye gusa sinda hano watoye ikiraka. Abana babwira uti turakenye bane banje, nothing wrong with that. Egeranya abana mu myaka 15 abageze kumubwira uti look ibintu vyifashe uko ntabwo dutunze uzokira ari kuko y'amaboko mu mpuzu. Urumva nta muntu ashobora kugukiza ari gusaba gusa, ariko na cyane ngaruke ku bajene mu abahungu mu basore mwe igi ibintu uja kuri internet igikuba kurisha Google bijyana byo kubaza ngo mbega nkuru turiya iga bakoresha Google gute basaba passport ibihugu biri kwisi bingana iki muri byo bihugu bitembere nibihe ibiri ko mubuzi nibihe ivuga icongereza nibihe ibihugu ushobora kuronka visa kugenda mu ata visa ufise mu buru kwisi nibihe ndoye kwiga hanze nkazana master no shika nkora iki kuko hari nabandi bavuga ngo ndoye kwiga master then what ufate ibihumbi 6 uvyinvestise mu kintu cha master muri Turkey canke muri Senegal umare y'imyaka 2 ngo uri kuriga n'ibihumbi 6 turabituriye ucu ugaruka usubira hamwe waruvuye ivyo 6 no gupfa mu biguru rukwavu cyangwa cya never. Donc ivyo byose ukavyumvira, okay, nivyo ukavyumvira uti est-ce que amafaranga autant ndayinvestije muri iki kintu yomvira mu iki ukamera nk'uwiyumvira. Donc ndabinginze ariko na cyane abavyeyi b'abana babahungu ntimubarere ibintu byo kubaregeza, ntimubabeshe ngo muratunze, ntimupretendinge, babwire ko ibintu vyifashe, bareke bashuguriki, bareke bahangayike, bareke rimwe aberabere gatoyi hanyuma garuke ntuwa mugomo mukontrola umupinga ngo akazi babanze kugucako hakene mukobwa ngo nabanze kugucako ngo umugore umwe approvinge utangure kuzana imwe vy'igisaza ngo yusumo Pentecoste ngo waranywa inzoga ngo ari mu mugambwe uyu na uriya bareka abo basore babe libre. Kubera iki jewe no kubwira narabanye n'abahungu bari bafise base bahagaze neza, ubu turiko turasaza abahungu babayeho nabi kubera iki ntibize gukora sacrifice, ntibize gushakisha, ntibize kugenda ukadodora ku rugi ahantu utazi umuntu, bamenye guhabwa kurushi nyuma se arapfa, nyuma se aragwara, nyuma se arakena, nyuma se arahunga, ugaje usanga bari mu kangaratete nta kintu na kimwe bashoboye kwikorera badahamagaye se badahamagaye nyina. Barundi kazi ndabinginze abantu bafite abana b'abahungu muhakikishe ko bafite ubwenge kubasumvya, okay. Twibuka twe nta bwenge twaciye kubera iki ibintu vyari novuga ko vyari easy. Burya nabavuga ngo kahise genda kubwiza ukuri ko kare umuntu nta muntu yigengo atangure kuberabera n'umuntu je hari genga mu Burundi abantu baje 10e bigisha primaire yagiye makiga primaire kandi akaronka amafaranga ashaka gufashisha uwundi muntu kandi yose imyaka ya kera genda ziko no muri crise dufate 93 94 ko harimo abahungu je narinzi bize mu mwaka w'10 bigisha bo bukine bwa batanga gutera nk'umuntu yaje w'10 mugo yarigisha kandi yarahembwa kandi ajya gusega muri ayo mafaranga bamuhemvye. So ibintu vyarunyutse, ibintu bitera vyunyuka kwisi hose, bisaba yuko umuntu aca akenge, ukaba udaciye ubwenge mon frère, ukaba udakerebutse bizogugora ko wibeshaho muri iyi minsi tugezemo. It's really hard no kubwiza ukuri.
ivyo kumbe ndabwiye bari mu Burundi mugana ahantu muri hanze niko kuko umwana ntimumudeheshe akwije imyaka 16 tutangura kumufasha kurondera akazi akora part time ari weekend cyangwa umunsi adafise homework agakore yige gukora a building CV akeneye ikintu mubwira agice agikorere atagikora buramuha telefone yashaje barayikoresha imuteye ishavu ntaca agiye nguvu zo kuja kurondera akazi ngo yigurire iwe wishaje. Okay, donc abajene bambaje amfite abajene bambaje cyane kubera abavyeyi babo bababoha bakabazitira bakakingira too much. That's too much, man. That's too much. Kandi bizobagora abana niyo batagire inguvu nyinshi ngo bigobotore kubaje ko umusore ko yagize imyaka 30 30 kiri karavuga ngo mpaga telefone ndavuze umuntu angurana ngurutungure turi nta muntu akugurana amaga telefone babiguha nkande ivyo byaraheze biriko birasaza n'aba diaspora ataka ko nakuzima butoroshe kunka amafaranga atari ikintu kiri serious biriko biragabanuka. So you are on your own, man. You are on your own. Uri wenyene ico bagomba kukimenya abajene abaze nabo bahenda mu minsi bazosaza no batarasaza no kumenyesha ko benshi ntibabibabwira mugabo babashona amahera basavye abantu bacoye abantu biganye abantu bigishije mugabo bantu bamaze gusaza batama mwebwe ntibabazi. So kebana yo sawa mugire umunsi mwiza, bye bye.